bashobora kubikora bakabaho kandi bakabana batera imbere gushika aho bashaka. Hanyuma Dorine yambaye ati ingingo nafata ingingo leta y'Uburundi yaramfashije igihe nukuri muri pariko iwanje ntawafashije, ariko nibaza yuko habaye ukudashaka kuko naregereye abantu hariho ababizi ikibazo cy'iwanje ukuntu bofasha. Nari mfise abanshikiye bari hanze, nari mfise abavoka. Icyo namenyesha ni uko bene na dosiye ngaha hari ahantu narayizanye mugabo ntiyabandanije urumva habuze gushaka sino iyo nza gushigikirwa nanjye nari gushobora kuja kwitwara nk'uko muri South Africa bakora bikora. Nibaza yuko ico n'ikintu leta yotangura guha agaciro ibintu bya siporo mu nkino ibintu byose haraba akarenganyo hama akagira abantu bagenda kuburanira icyo ntategerezwa sinshobora guhindura uko meze, ndi icyo Imana yandemye. Urumva rero nibaza yuko icyo nta muntu bimpora kuri iki cyo gituma ari uburenganzira bwanje bwo kubona agateka kanje. Kuri iki novuga ko noshimira hariho abantu aha ndafise umuntu umwe yambaye hafi cyane kwe, nari mu bihe bigoye nagiye aratanyandikiye bite nibwo Maroyisi Imana iguhezage, niwe azi parikoro narimo, niwe ntashobora kugira amatanyandikiye naho n'abandi hanze ambaza komerewe ko nagiye muri antenema, ibyo ntibyigira bibaho. Urumva yuko Imana iguhezage. Haba uti ikindi kibazo cya kabiri uti seno umuntu yari yatwaye chef wa mission atarahareke barahari. Navuze yuko chef wa mission barahari yari aje kibuga mugabo mu gihe nari ndamukeneye se naramondeza mu buntu. Rero nibaza yuko ukuri ko kuvura yashaka ngo ndiko ndavuga ko kugira abantu babyumve n'undi bakora ubyumve siporo izoteza imbere n'ababikoramo. Ababikoramo ikora mukuri bakamotiva ababikora n'abakinege. Jewe baranciye intege nukuri, jewe kuva David nari mfise bose ya Noah niyo muri Afrika barayimpaye, hanyuma mu nyuma nabaza ndi mu gihugu ca Kenya yuko izoshikira, bambwiye bati wewe utakiruka muri 100 metres kandi utaraduha rapport de competition n'ibiki bose barahagaze. Jewe ko nigeze mpagarika les entraînements, ahubwo ngo buri muntu wifashisha ukaza kumufasha kuko twagahindura metero zitandukanye zontera intege. Babuze kubita kunda, ntawuzi rero biteguye, ntawuzi narose inyuma, ntawuzi ntawe yumvira n'abandi kandi ko byakunda. Umva nicyo gituma avuga nti abantu bahinduke mu mutima niko kuri ya abaye mutani ngo bukwe sinabishaka. Hanyuma ikindi kijanye na kontra naritanye na societe Claudi, kontra irahera na kazi icyo gituma utakimbonako. Yego muri nawe yambaje ati ahubwo nibaza yuko mbere vuba n'abandi bazoza tukubana amakontra yarindiriye kuko
ni ku isoko bashigikire shikane intego zanje turi hamwe bizoryoha cyane ndiko ndavuga societe yafashije mwiteguro urugendo kuva 2020 ukora ula mwaka gushika 2024 ise plani nini ya 2024 rero ndakeneye abashigikira kuko ndashaka kuha umunezero kandi abarundi ndashaka kubona abarundi bose batwenga nkuko nabibabonye imana yamwengagiye ndashaka kubona abarundi bose batwenga ndashaka kubona siporo ifise ihagarara mu gihugu Burundi ndashaka kubona siporo ikorwa mu gihugu cyose ndashaka kubona siporo iba akaruhariye nk'uko tubona ibihugu byo hanze usanga bari ntakenewe tuba gusa ndashaka kubona siporo mu gihugu cy'u Burundi itera imbere mu mice yose kuva mu nkino zose ziri mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma visi yambaje ati inyungu za marketing aha rero muri business ntawe ukora ahomba ukora n'ubukomeye muri marketing nta masantima muri marketing ufasha umuntu ubona ko nawe azogira akamaro ku byo ukora udakomeye uzomugufasha ibikunda muri siporo jewe nzobaronka icyo gituma nkorana na societe international cyo gituma mfise umanager wa niveau international kubera bazi agaciro kanje bazi igihagararo cyanjye cyo kwisi icyo gituma dukorana rero nota yuko aha n'ababikora ndabahamagariye hari ibyiyumviro tugitangura tugira ibishobisho abantu bikora mu gishobisho siporo ntigira ibishobisho siporo si mu mutwe siporo ni kuri tele ibyo mu mutwe bija kuri tele utagenda kuri tele mu mutwe iguma gusa isohoka rero babyumve abantu bose bakora siporo bashikikigwa iyo bamaze gutera imbere niho sosiyete kurondera cyo gituma sinabikuze bavuga yuko kazoza ko guteza imbere ubwawe tangura gutera imbere ubwawe nyine bibaza ko bazanaje kubitse bwa mbere ho nashaka gushimira mwebwe abamenyesha amakuru mwese mukoraniye ngaha muje kuri aka kamo ka conférence de presse Francine yabatumiyeko hanyuma nongera ndabakeza kuko namwebwe murafise inkuru ihiye iri ngaho iwanyu mu Burundi mutari bwigere muronka na rimwe kubera mufise umushampion wa Diamond League mukagira na Francine yagize record du monde ibintu bwa mbere biba mu Burundi hariho ibibazo mwagiye murabaza byaza biragaruka nagira ntangure mpere kuco muvuga ca leta ico yokora kugira ngo inkino na cyane cyane atletisme itere imbere icambere n'uburyo icya kabiri ni infrastructure niyo yutangura dabo hanyuma ikabandanya abantu benshi baratangara bagatangazwa n'imyanya Uburundi bufise muri atletisme mu makungu atakibuga na kimwe kimeze neza dufise ngaha mu Burundi birabatangaza cyane duhereye kuva mu 88 niyo twatanguye kuronka umudari wa mbere gushika uyu munsi mwaruri imyaka ihaciye nta infrastructure adéquate ya atletisme dufise rero uravye imyanya tumaze gushikako haba mu rwego rwa Afrika mu rwego rw'Iburaya rwa des championnats du monde Jeux africains championnats d'Afrique championnat du monde en salle en pleine na les Jeux olympiques atakibuga ciza dufise ca wibaza rero hamwe turonse ikibuga ciza tobica bigacika jewe ndongoye atletisme kuva ntangura nkuko Francine yabivuze
mu bihumbi 2011 na 2012 niho natangura kuza kurongora association municipale d'athlétisme. Nari mfise imigambi jewe namangira programme ijanye na les Jeux Olympiques. Nk'ubu imigambi yo gutegura Jeux Olympiques za 2024 ku rwego rwa Federation d'athlétisme twaramaze kuyitegura. Abananutsi bari ngaha muga nk'uko mubivuga kubera ata infrastructure dufise ngaha nta munonotsi numwe kiretse Francine aratsindira umudari ku rwego rwa Afrika yimenyerereza ngaha mu Burundi. Bose barashika ahantu ugacurondera uburyo bw'ingene bongenda mu Butaliyana bingene bogenda i Burayi kugira ngo bashobore gutera imbere. Iyo abatwari dufise ibibuga ngaha bo kwigumira aha kuko hariho umuyaga mwiza, hariho altitude imeze neza. Mugabo ubu unyejeyo ndafise ikizero kidasanzwe. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu yarabaye president wa Comité National Olympique. Kandi ndafise ikizero kidasanzwe turavye ingene yatanze itegeko ko bamwakirana iteka yuko n'ibindi bizokurikira. Izi ngorane arazizi kandi inzira byocamwo arabizi. Rero mvuga nti imbere ni heza kuri athletisme, imbere ni heza kuri sport mu Burundi. Navuze ibintu bijanye n'amasponsor. Nimba Francine yaravutse bagakemba bakavuka abantu bose bavutse nyuma ya 2010-11 maze kuza muri athletisme nukubera hari amasponsor yadufashije. Societe je nkuramwo yitwa Contec Global niyo yabaye sponsor ya mbere. Athletisme kuva ibaho ntigeze ironka sponsor. Je rero sindondera sponsor ndondera partenariat. Partenariat ikajana n'imyaka 4 nkamenya yuko umwaka nzokora iki kubera mfise uburyo. Rero Contec Global niyo yatanga kudufasha. Hanyuma mu nyuma haca haraza Bankobu. Abo n'aba partenaires ba athletisme ari naco gituma mwumva kenshi tugira ama competition muri mu ntara zose zitandukanye kubera ubwo buryo naronse. Hariho rero n'ubundi buryo mwavuze ibintu timbe vya boxe olympique. Boxe olympique itangwa na Seno. Mugabo sinoja ngaho ngo mbeshe la gestion yayo sinziza. Iyaba yari nziza yo profita ku ba athlete, da profita cyane ku ba athlete. Uyu yarabaye un champion. J'ai été un champion. Elle est une championne. No kugira yuko abantu bose bamaze kuronka imidari atanumwe yigeze aronka umudari ngo kubera yafashijwe niyo boxe olympique. Pourtant, yaba hariho une gestion transparente yo profise abatete bakatera imbere bakaronka n'imyanya myiza kurusha. Ivyo bonye narabivuganye na presidente wa Seno ndamubwira ingene iyo bourse yorondera ukuntu iba bien gérée igaprofita ku athlete. Nibaza yuko ingorane zoba zarahabaye zizotorerwa umuti. Hanyuma rero n'ikindi kibazo mwamye mubaza Francine uti mbega Francine ari umudamu yakibaje ati imetera amajana 4 ufise rukuru di Burundi kuva ryari ntirababatu. Murabizi ingorane z'abakenyezi mu kugira sport naco gituma imisi yose Francine atashe mama wa Francine na Amanda muhagashimwe kuguhimiriza kandi nongera ndamukeze umugongo wahetse Francine ibere ryamunkeje kugira ngo n'abandi bafasoni bazoheke nkawe bonse nkawe baramurira Burundi n'amakungu. Kubarira karorero yuko nerekana nti umufasoni azorera neza umwana wiwe agatera imbere akaronka umudari kugira ngo n'abandi bafasoni n'abandi bavyeyi babonero akarorero. Nico gituma rero nibaza yuko amahokoro ya Francine n'ubu atarababatu. Siwe gusa na rokoro ya 10000 metres niziga amarokoro ya bimaze imyaka ingana. Imaze imyaka 26 namaniko ndamutati mbega none wowe kubera iki utabavungurira ku yoroko yawe nawo ngo bayibate. Jiwe amarokoro yiwanje yarabaye batu yose ari ya 800 metres ari ya 400 metres ari ya 1500 metres n'abathlete que moi-même j'ai encadré. Birangiye kubona umfashije umuntu agatera imbere agashika ku ntambwe irengana.
rero bivana n'imyimenyerezo, bivana n'ishaka ry'umu athlete. Francine yababwiye ati jewe ndi umuntu ahambaye, ati ndi ntagone, nishaka yababwiye ko yatanguye kwiruka Francine metero 5000 niyo competition ya mbere yatanguye muri interscolaire. Hanyuma arababwira ingorane yaciyemwo, baramukura aragaruka ariruka 400 ariruka 200 arateba aragenda kuri 800 metres. Rero za ngorane yagira nibaza yuko zamutumye amenya competition yiwe atarazi ko ariyo, hamwe yatangurira niho ahereje. Nibaza yuko 800 metres naho yayirutse atariyo discipline yiwe, mugabo ubu unye yatoye peut-être discipline yiwe yuko ari amakurse de demi-fond de 3000 gushika 5000 na 10000 atagapfuye ntagakira. Nkuko yavuze kijya kiza cha covid cyamuhitanije kubera iki? Cyamuhaye umwanya, urabona muri 2020 amakompetition yose yarahagaze, icaye umwanya wo kwitegura bikwiye, aratibiro aragira vya birometero 150 km par mois kugira ngo atibiro ashobore kuba umukuru wa Dauphin par semaine, pardon, 150 km par semaine. Urumva rero nawe nyene nkuko namanda bivuga, navuze nti abamenyereza duhiriwe duhishije, narateye akamo abamenyereza, ndatera akamo aba athlete b'abakuru wa Dauphin kugira ngo bamwegere Francine, bamubaze imyimenyerezo agira, bayifatire ko karorero, arabamenyereza canke arabanonotsi, kugira ngo ejo atubera karorero, hanyuma tumwigireko. Kuko urumva kare yahora aja muri Kenya, natwe Kenya ntituzorinda kuja, tuzomugira ikenya wiwacu ari ngaha mu Burundi, tumwigireko atwigishe. Hanyuma mwavuze ivyerekeye urubanza rwa Francine, leta ni leta. Jewe aho ngeza muri Federation d'Athlétisme nariyamirije ku maradiyo, ndavugana na BBC, ndavugana na CNN, ndavugana n'ibinyamakuru byo muri Afrika, mvuga yuko Francine ari kararenganya. Kubera iki? Je navuga ndi kubera iki muvuga yuko babujijwe kwiruka? Ababujijwe kwiruka gusa arabiruka 400, 800 na 1500 metres, ngo nibo bonyine ngo bafise ama avantage. Ivyo bakavuga ngo n'ama étude ngo scientifique bagize. Docteur peut-être yonyunganira hajyanye ngira nabizi. Iyo science yonyine ivuga yuko 400 na 800 na 1500 metres ariho bafise ama avantage, je nibaza ko batatoje neza. Je navuga nti nimba ari mu hyperandrogène, nibafate umukobwa wari we wese kwiruka kuva kwijana gushika kuri marathon, ubutera ubusimba bose babafatire kimwe, niravuge ngo uyu unye n'ubu niwe bifasha. Noneho yari yahinyuje arereka yuko iyo science atariyo. Ko kubera iki? Ivyo yakoze muri 2000 metres, murabivyo yakoze kuri 3000 metres, murabivyo yakoze kuri 5000 metres, murabivyo yakoze no kuri 10000 metres. No kuvuga iki? Yahinyuje abitwa ngo n'abascience, ngo biza ama science ahambaye. Kwari kumurenganya niko nama niko ndavuga. Urubanza muri Afrique du Sud bararushinze, muri Inde bararushinze kuyuka imetero 100, bambi imetero 100 ararutsinda. Mugabo semenya yatsinda natwe twari gutsinda, Kenya iyo batsinda natwe twari gutsinda. Twebwe mbabarire sindi leta nta rubanza yashinze, mugabo kome bose bari muri même ntuzinye même sur le même ntuzinye umbrella, urubanza rwari kugenda neza kuri twebwe. Noneho n'unyene ya science irahinyuwe. Kare bavuga yuko ngo 200 metres nta problème, 100 metres nta problème. Hariho umu athlete w'umunamibienne yitwa Mboma, nawe nyene yaberetse bati ivyo muri ko muravuga sivyo. Nawe nyene bariko bamwirukako kubera iki? Ni mu hyperandrogène, mugabo nawe nyene yiruka 200 metres, ibintu ari karakora n'imyaka afise kandi atarakomera, ejo bariko baragira ubwoba. Rero ico sinokiranira ko. Hanyuma je n'ikindi mbona kitumvikana nuko ivyo byo gukumira abakenyezi ahana hariya nishira hamwe mpuzamakungu ry'abakenyezi byarabyiyamirije, abandi biza ama science baravyiyamiriza, biri muri
Federation Internationale ya Athletisme gusa ayandi masiporo yose nta na hamwe biri havuga rero yuko hariho akarenganyo kaje barondera uyu canke barondera uyundi rero nibaza yuko mu bibazo byinshi mwabajije hariho n'ikindi kibazo mwaguma mubaza muti mbega ejo inyuma ya carrière y'umu athlete habiki imisi yose nuko uhimiriza umunonotsi gukorana sport wongera wiga utegura kazoza kuko athletisme cyangwa sport yose irahera mugabo utwakoreye utwashoboye kwegeranya ukiri kuriruka ukategura ingene uzobaho inyuma uhejeje kwiruka aya naco gituma imisi yose nko muri États-Unis jewe niyo nize bavuga bati sport et étude birajana kuko ivya sport birahera rero nibaza yuko mu bibazo bari babajije nabiciye hirya no hino hanyuma mwebwe ndabakenze journaliste imyaka maze ngaha mu wundi ni myinshi vuga wose ndari bwabone anguma nkiyo nabonye kuri aeroport nkiyo ndiko ndabona ngaha namwebwe nimwe ducako kugira ngo niyo sport na ama sponsor adukurikire kubera mwebwe nimwe muhole ya les informations zijanye ni sport akabibona nkuko mwabicishije mu radio no mu television ubunye n'ama media sociaux je nibaza yuko no muri federation natwebwe ejo Francine azoronka natwe tuzoronka ko mu vyerekeye kurondera ama sponsor murakoze cyane Francine niyo saba nk'umutsi mpuzamakungu aherutse kuzana agashimwe kadasanzwe isi yose mbega Francine niyo saba niyihe strategy akoresha mu gihe bari kwitegura ashobore kuba uwa mbere Francine ikibazo kiri kuri perezida wa Federation Athletisme ikibazo baza Francine kimwe ku munsi wa gatatu mwarakiwe n'iteka rikomeye cyane tubigarukako agomba maze kuno munsi umva ushimishijwe n'icyubahiro canke n'urugero uhabwa mu gihugu iwacu ikibazo cya kabiri ugomba kubaza ni kimwe imyaka 9 uri kuri athletisme ya classe mondiale wavuze amadefi canke ibibazo wowe bagira no ibibazo ibihe byiza ugomba kubaza kuno munsi muri kazoza ka hafi 10,000 metres twayibonye nyuma ya Jeux Olympiques ega yoba yigije iruhande ngoma muri 5,000 metres cyangwa muri 3,000 metres hanyuma gatonya ngomba kubaza imigenderanire yanyu no muri seno bari benshi bakibajije mwavuze byerekeye Bourse Olympique biko benefice yako mbega rimwe na rimwe hari igihe bavuga ko Francine yoba avugira bivaye mu rwego ageze ko ubwanyu mubona imigenderanire mufise n'urwo rwego ari myiza murakoze amakuru perezida wa federation yego agomba kuba kuri perezida wa federation 2016 Jeux Olympiques de Rio abatlete bari batandatu n'ihene cyangwa batanu mugabo 2020 yari yiheje kurangira abatlete mega bari batatu none muri Paris 2024 nifuza gushikana bangahe na cyane ko muri 2020 nihenze bari mwatwemereye ati bishobotse na 20 baronka murakoze saba yatubwiye urugendo yagize n'umuyobozi ko yatanguye kugeza n'ageze ubu ariko nifuza kumubaza ikihe cigwa wakuyemo cyangwa uyize ko bagusha mu bihe byiza n'ibihe bibi mbega nk'umuyobozi w'urundi kazi mu gihe Tokyo cyangwa mu bihugu ikihe cigwa wakuyemo mbega n'akayi kamo niba warakuye mu cigwa ikihe kinobwira abandi baronotsi n'abarundi kazi bari inyuma kuri bataramenyekana murakoze tumbireza situbaruka cyane cyane rw'abigeme ko perezida wa federasiyo yavuze ati ndateza ababyeyi nkatumiwe no gutera intambwe bakagusha abana batandatu biruka ariko abigeme uno munsi mu Burundi bwose babakiri baca bakuze n'akayi kamo batera kumwe bashaka kuja muri kariyeri yo kwiruka. Merci. Kwa mbere ambaje ati niye strategy
nkoresha kugira nshike ku byo bashaka. Icya mbere n'indero, jewe ndafise disipurine, hama ndakunda ibyo nkora, hama umuntu ukamenya yuko n'urugamba urinda kugira ubwoba. Rero umuntu utagira ubwoba, ngira ubwoba bavuga iki, hama akora competition, ari byo biragoye. Strategy yose ndashaka kuyihindurira mu kibuga, kuko byose mba nabiteguye muri antrenema. Igikomeye ni imyiteguro, igihambaye gitangurira byose ni imyiteguro, ukwimenyereza neza, hanyuma ukaba udafise ibikondoka. Ikindi ukaryama ukaruhuka, ugafungura neza, ugafungura amasaha utegereza kuryama, ugakora akazi neza. Strategy rero yanjye ni uko no kumenya ingufu z'iwanje, hari aho mba nkomeye, hari aho mba nzi yuko nakomeye. Ibyo byose ndabyizi ko ndazi aho nkomeye, ndazi aho nakomeye. Urumva ibyo bintu bifasha kugira ngo nkore competition neza. Nicyo gituma nimba mwese muraba competition nkora, zirafise ubudasa ko ndazikora. Ndashobora gukora competition ndi imbere, ndashobora gukora competition ndi hagati, ndashobora gukora competition ndi inyuma. Ibyo byose nibaza n'umugisha kuri jewe, amakati yose k'umwatlete akomeye ndayafise. Hanyuma mu buhigwe niho yambaje ati Dès Francine, tu as connu 3 000, 5 000, 10 000 après Jeux Olympiques waraye ikada. Sinayihebye. Gusa icyabaye biba na programme ihari. Madame Mondri nta 10 000 metres igihari. Nicyo gituma musanga atari twakoze. Na 5 000 metres ni nkeyi ubu. Ariko bo badisubijemo hari amategeko yahindutse. Nicyo gituma utabonye ndazikora. Mugabo suba ko nayihebye ikada aho najeje kuko imbere y'uko nza narakoze ibirometero narakoze ibirometero 15 kilometero nabikoreye muri Espagne, Faransi, Mexico, kandi imyiteguro mfise ibi ni makaranga ndazobeka n'umurenge. Nicyo gituma nababwiye nti ndakeneye abashigikira bo ngaha mu Burundi. Nibabikora ni sawa, batabikoze nsokora n'abandi, kuko iyo ukomeye ujana n'ababona kure nkawe. Hanyuma ikindi bagiye ukuntu nakiriwe kaga ku bijya bitera iteka bikampa motivation. Nagira nce ngira mfashe ndabisubiremo, shimire n'icyubahiro umukuru w'igihugu. Narabonye nashyitse batari ngaha, ariko nashyigikiwe cyane, natewe intege n'umutambukanyi wiwe, yararyohewe n'ukuntu nakiriwe. Urumva yuko ibyo byose biha motivation abari inyuma yanjye. Nicyo gituma nibaza yuko mbere akarero keza banigire kuko nyakubahwa perezida wacu yabivuze. Nibaza yuko gutera ibyiyumviro byoteza imbere siporo n'ingene ni amastrategie ni menshi, nuko sinatubwira nka byose bijanye n'amakarite byose ndabifise birakwiye. Nibaza ko niteguye kwitanga. Narakenyutse cyane abanyakubahwa batandukanye baranyandikiye, n'amashingamateka, nk'impuzamateka n'abandi benshi bafite icyubahiro mu gihugu, bose barankeje. Abarundi bose bari ku isi n'abanyamahanga bose benshi bakurikira bose bantera intege. Bisigura yuko nibaza yuko n'intama imbere ni heza. Hanyuma imigenderanire na seno ntabwo wanedo ega ntacyo dupfa, reka gusa saba yuko siporo yiteza imbere nta kintu. Hama ibyo umugororotsi ategerezwa
guhabwa nibyo bimutera inkunga ya kuko ushobora gutera imbere kimwe nababwira udashobora gufungura neza biragoye udashobora kuryama neza rero uburyo buza kugira ngo ufashe ubuyobozi bubafasha kwitegura kandi akabose ute ubwo buryo butohabwa ibyo nibaza yuko uretse gusaba yuko byakosora kandi nibaza ko ari sawa rero babwira yuko mbere bya muri jendorenti jewe naravugana sekretari generale urumva yuko byose bimeze hari ibimeze neza ibintu bitameze neza n'ibyo bavuga ntibikosora kandi baza gukosora hanyuma ikijyanye ikintu bijyanye n'ikigwa nakuye ababwira ubuzima buragoye kandi tuzize kumenya ubuzima bugoye kugira ushike kure ntawe ushobora kure ataciye mu bigori ubona ko byoroshye byose kandi ntibyoroshe rero nicyo tumamagarira umuntu wese umere kugwaruka mu byo umuntu wese akora ntacike intege yaba umudandaji yaba umukuru w'umumenyeshamakuru yaba abantu bose mu bintu byose bitandukanye umuntu akora ntacike intege kuko ushobora gusanga ikintu cyose kiza mu mwanya wacu nibaza ko intsinzi iryoshe iva mu kudacika intege urumva nibaza yuko icyo kigo kandi ubuzima nasanze ari kuvuga ikintu sinzi abantu sinzi ko mwese muvuga ikinga ugiye ntuyipedale n'ibigenda ntuba wubakwa mugabo kugira avanse iko kupedala ukadala ugenda nawe imana ugakubitamo kugira ngo umutego ushobore kurengana ikindi amajije icyo nabwira kugwaruka ni umushinga wa byose kwikunda ni ukubikunda nta kindi siporo ni ibintu byinshi bibabaza urarwara ukivuza hama ukabandana akamo akamaro nuko kugwaruka novuga yuko hariho imigenzo iwacu mu gihugu yafashe abakobwa igitsina gore yifuza guca iyo migenzo mibi yose idafite iterambere ku mwigeme yovamo bakayibagira dushaka gutera imbere dushaka kubona siporo ituryohera dushaka kubona abarundi bose banezerwa na siporo dukora ikorwa yaba umukobwa cyangwa umuhungu iyo migenzo yose ituma tudatera imbere yovaho kuko ntabwo tuba turaryoherwa tubona abigeme bo mu bindi bihugu batera imbere natwe tuguma turya oya ibyo nibaza yuko bifatira ko gahindura ibyiyumviro abakobwa barashoboye icyo bakeneye ni ukwiyemera gusa kugira ngo batere intambwe nibaza nabyo n'ibyo bakora by'ishuri hanyuma basohokera bavuga nti nanjye nashingiye abantu bose banteye intege bankeje mbega abajournaliste ndabisoma byose mwese nkunda bacu mwese mwarakoze kwerekana ibyo niko nakora n'uwince ndajyo yabonye nyine nakiriwe uzovuka canke ubundi yarafise intego azovuga ati nanjye ninashika hariya n'idateka ndabikeneye jewe ndi umuntu akunda respect baramaye respect nicyo gituma nzobigira ko azoguma mbere akaruro abandi kugira bateye imbere nagira nshimire cyane umuntu wese yagize icyo aterera umuntu wese yagize ubutumwa ndubwira nshimire cyane abaririmbi kaye nararirimbi uko mani baheza ahubwo nanjye ngiye kuzokwama ndabemereye ngiye gukora n'intiziganya oya sinzi kuririmba mugabo byarampaye umunezero ndashimira umuntu wese yiyumviye kuri jewe umuntu yakoze akantu kuri jewe
nukuri byaranyoheye indirimbo narazishimye nifuza yuko mu mwaka uzaba zosanga basika n'ibindi kuko izuba ari ryiza gusa nifuza murakoze Imana ibahezagire